dutangure ko baramutsa bamenyesha amakuru kuba mwatwitavye naho mwabimenye muteba twaherukana mu kiganiro twagiriye muri source du Nil ni nabanibuka neza hari kuwa mbere itariki 11 turiko turavuga ibi bintu by'isima ya societe GRC iva i Kongo yuko hariho ibikaratasi vyerekana ama resultat y'iyo sima bahinduye cyo twita mu gifaransa byabaye falsifié. Rero uno munsi twashimye yuko tubamenyesha twababwira yuko iyo sima tubanje kuyihagarika kugira ngo ntize ngaha, ariko hari sima yari mu nzira ubu yashitse ngaha, nico gituma twabatumye ko kugira tubabwire ingingo tuza gufatira iyi sima ishitse ngaha. Hambavu yaho twaratohoje turumva koko yuko inkeka zo kugira ngo ibikaratasi vy'amaresultat ntivyabaye falsifié, ubu vyaremejwe byarabaye falsifié. Rero iyi sima iri kiraza ni ugukorera mu runani. Iyi sima yashitse ngaha ija kugenda gute? Iyi sima yashitse ngaha barayipakurura beneyo, twebwe dutware ama echantillon, hanyuma tuje kugira analyse yoyo igume muri stock ngaha kuri port. Niyo twasanga ama analyse ashimishije koko yari mu manorme yacu, tugasanga ari mu manorme, beneyo abagira komande bazoca bayijana baje kuyigurisha. Batwihanganire mu bisanzwe tukorana na obuha cyane cyane kugira isuzuma les analyses z'isima bitwara imisi 28. Mugabo kubera twari tumaze imisi dukorana, tuzobaza obuha nibashobora kuba bashobora kwemeza ku misi 7 canke 14, ivyo tuzomenya ingene bigira. Mugabo igikuru nuko iyi sima ya GRC ishitse inyuma yuko dutangaje yuko isima ya GRC tubaye turayihagarika idashobora gusohoka tutabanje kuraba yuko bimeze neza. Kandi ibi vy'isima ya GRC siyo yonyene. Kuva uno munsi isima yinjiye ari Dangote cyangwa ubundi bwoko, turifuza yuko twobanza kuyisuzuma ku neza y'igihugu, kuko murabizi ibikoresho vyo kubaka bidakwije ivyangombwa inzu zirashobora gusenyukira ku bantu akavimfu. Rero twebwe nico twabahamagariye kugira ngo mubibone. Turafise n'izindi ngorane nyinshi cyane, tuboneye no kubasaba imbabazi kuba twacerewe. Twari kumwe n'abantu amakamyo yabo yahagaritswe y'amafera beto, turiko turaraba ingene bimeze, uko tubabwira bikogwa ntibavyumva, bagomba yuko tubikora nkuko bobo bifuza. Ka kameremere k'ubuziranenge ntikaraja mu bantu, ariko buke buke bizoza. Ico nico twagomba kubamenyesha kugira ngo mubimenyesha handi abantu baje baravyumva, hanyuma tukingire abaguzi, tukingire abarundi muri vyose, mu vyo bihereza, mu vyo kubaka n'ibindi. Niko kazi gafise ikigo BBN. Nibaza yuko mukuza ngaha yatabari ibindi vyaduciriyemwo, hariho n'ibindi bikorwa twari gukora ngaha hagufi, ariko kukubera amasaha agiye twashimye kubireka. Nitwabikora tuzobatumako muze mubirabe navyo nyene. Dutegerezwa kuja ku rugero rw'abandi, nta kundu twosigara inyuma mu iterambere nk'abandi. Ibintu tubikontrole, hakora ibintu vyiza bikwije ivyangombwa bishobora guhiganwa bikazana amadovize, igihugu gatera imbere. Nibaza yuko atangorane, sinzi yuko hariho
nyene iyi sima iriko iraza nibaza yuko nawe nyene tuja kumuha akanya akagira icyo avuze kuko wewe twasanze atahura ibintu ingene bimeze kugira ngo tukorere muri twumvikana ataguca hirya no hino. Rero mu ncamake iyi sima iriko iraza twafashe ingingo iri nzira disubira inyuma iguma muri stoke ngaha tuyugarane hanyuma analize nizahera igatoka izosohoka ije gukora ibikorwa. Dusanze idakwije neza tuzosaba muri jerese bahindure formule. Ivyo turabifitiye ububasha ku neza y'abanyagihugu. Idatotse abayikomanze batubabarire izoca isubira inyuma hanyuma nibaze ko ari inzego zizobafasha kugira ngo ivyo bamaze gutanga hari amakori kumbure bamaze gutanga muri OBR canke ari kiguzi baguze hariya nibaza ko ari inzego zo kubatunganiriza kugira ngo bishoboke. Ico twebwe dushobora gukora nuko twebwe dushobora kuvugana na Office Congolais de Contrôle. Office Congolais de Contrôle ni l'organisme national de normalisation de la République démocratique du Congo. Turi en bonne collaboration. Nikimenyamenya ubu haheruka inama igira 45 i Brisbane muri Australia twebwe ntitwashoboye kugendayo ariko ibikorwa byabaye twaragombye gutuma Tanzania kubera turi mu karere kamwe dusanga hari ababatumye batagiye Kenya cyo kimwe hanyuma twatumye Kongo niyo yatoye mu kibanza cy'u Burundi kubera tutari twahaje. Rero nibaza yuko atangorane ibintu murakwiye kubimenya mu bimenyeshe kugira ngo tuzamure ikintu cyitwa ubuziranenge ngahi wacu. Isima mabatsenga ingana gute sagashira kumana gushika ryari bazeva baguma bayikora baguma bayigomeka batiya. Oya isima iri ngaha sinzi nyene yari ngaha araza kubabwira ingene ingana ico jewe nzi nuko kuwa mbere twarafashe ingingo hari isima yari kiraza mu nzira niyo yashitse. Iyo rero yashitse uko ingana uko iki twebwe nta na internet tubifisemo twebwe gusa turaba ibintu by'ubuziranenge kumbure nyeneyo araja kubabwira ingene ingana twebwe igikorwa dukora tujejwe cy'amategeko nuko izova muri port aruko tubonye ko ikwije ivyangombwa. Bega nta sima yari maze kwinjira mu Burundi be niyo ntiyo yari maze kubaka yoba yatanga kwinjira mu Burundi byari nyarika koreshwa iyambere. Mu bisanzwe ibi mu vyumve neza iyi sima twahagaritse yahora yinjira na ubu hayayipima irakwije ivyangombwa mugabo abayikora barahinduye amaresultat yabo baraduza mwamwe bayadugije kubera iki kubera baronka isoko. Rero barayadugije tugomba turabe koko yuko ikiri mu manorme kwa kundi hanyuma amanorme arafise urugero akorerako nitwasanga bitameze neza iyaje imbere yinjira nibaza yuko yari mu manorme obo yarayipima. Ubu tugomba kubera abo bantu bahinduye ivyo biharuro ni kubera iki tudashobora kwibaza yuko n'ingene formule bakoresha batayihinduye nico tugomba kuraba. Dusanze barahinduye izokwinjira ngaha ariko yari imaze kuza mu gihugu ubu hayayipima ku munsi nibaza yuko amaresultat dufise ikwije ivyangombwa. Yego ku munsi wa mbere mwarafashe ingingo n'ivyo guhagarika iyo sima iva imifuko ngo yari mu nzira bene aho bavuga yuko BBN iri kwirivuguruza kumbure bitumwe n'itegeko yoba yaronse rivuye handi. Oya twebwe ico kintu turakizira ni naco cadutebeje tuza ngaha. Twebwe turafise ukuntu dukora kumva iyo sima yari mu nzira iri kiraza ikabishitse twebwe nta makosa tubifisemo. Twebwe kuva turi hajya nuno musi n'imisi zokurikira ntitushobora gukorera ku itegeko ry'undi muntu yaba umukuru canka akaba umuto ku itegeko rinyuranye n'ibitugenga. Aha ibi turiko turakora turavugana nabo turongoye baba bahinga bacu baba ba directeur dukorana tukabona igikenewe gukogwa tukabona ko
ikiri mu nzira nico tuca dukorera ko nta influence dushobora gukorera ko muri BBN naho vyogenda gute kuko tugiye gukorera ku cyumviro cyuriya n'ubundi kitarashe twoba turiko turivuguruza ntitoba turiko turakora iki gihugu cadutumye gukora aha no kuvuga yuko ibi turiko turavuga tubivuga kaburongozi bwa BBN tubivuga kubera twabigendereje tubona yuko ari byo dukwiye gukora kuko namwebwe muri mu kibanza cy'iwacu twarafashe ingingo isima yari mu nzira iri kiraza aha bene yo bagomba kuyisohora mugabo turayihagaritse banzi gume ngaha turabe yuko ikwije ivyangombwa nibaza yuko muri BBN dutegerezwa guserukira igihugu tudahengamye hirya no hino yaba umukuru ntidushobora gukorera ku bintu tutabona yuko bigororotse bavuga yuko ikigo BBN ata nguvu gifise zo gushira mu ngiro ingingo kiba cafashe murakorana n'izindi nzego ku buryo abo bavuga yuko atanguvu ikigo BBN gifise ingingo mufashe zija mu ngiro. Yegome cyane ico kibazo murakunda kukimbaza kandi ndakunda kucishura. Umuntu avuga yuko BBN atanguvu dufise iyo gufata ingingo zikaja mu ngiro nibaza yuko iyo BBN yari imeze uko ngira ngo ni yakera igitangura. BBN yuno munsi hariho volonté politique iboneka yuko ibintu dukoze kubera ari ngirakamaro bija mu ngiro. Turafise inguvu zimwe zihagije. Inguvu za mbere nizihe? Inguvu za mbere n'amategeko atugenga atomoye dutegerezwa gushira mu ngiro. Kanatsinda nimde murumva naho bimwe bitaraja mu ngiro ikintu twavuze ni bande murumva mu bakuru mu bajeje intwaro bavuga yuko ico kintu atari cyo naho bitaba kuja mu ngiro kubera iki hariho intambwe ku ntambwe ingene ibintu bija mu ngiro. Nk'ubu iki kibazo uri kurambaza twarafashe ingingo zo kubuza kuri marengarenga ngaha turafata ingingo ziriya na ziriya koko ntiziraja mu ngiro kubera bifata intambwe nini. Kuwa mbere narababwiye yuko kuva itariki 23 gushika itariki 30 twakwiragiye igihugu cyose turiko turabwira abantu bajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru, abashinga amateka, abakenguza amateka, ababura amatari, abafasha babo, abastanteri bose twarabonanye. Ibi bintu turiko turakora barabishima kandi barabishigikiye. Ubu turi ku ntambwe yuko ibintu byose twafashe bitegerezwa kuja mu ngiro kandi abadukurira abakuru bacu baratahura gose kandi baremeza yuko ivyo twakoze bitegerezwa kuja mu ngiro. Tukiri kuri ivyo hariho nk'ibijanye n'amasitasiyo yigeze ngamwe n'umugara wa munsi batubwira muti Amane Rambo na Claude Bernard nije serukira amasosiyete abiri Musumba Cement hamwe na Nepacom. Izo sosiyete zibiri nizo zagize komande kuri GRC ikabimba yo kuzana isima ngaha anye mu Burundi. Nkuko umuyobozi mukuru wa BBN yabivuze hari isima tumaze kuzana yari maze gushika ngaho ku isoko. Mugabo ico twavuga nuko iyo sima mbere ko tuwizana twaraciye ku kigo ijejwe ubuziranenge turagenda no mu laboratoire national obuha turatwara echantion barayipima basanga ibipimo byayo ni vyiza, les normes requises zikenewe zirakwiye. Rero twatugiye komande kuri GRC hanyuma mundwi kwa mbere mundwi heze twumvishe ingingo ya BBN yafashe kubera amakosa y'abarabaye ya falsification. Ico gihe isima umuntu yashitse ngaha yari mu nzira yareza yahagurutse iza mu Burundi ivuye muri Kongo mu Kabimba irashitse. Rero turitura mukuru umuyobozi mukuru wa BBN tungira ikibazo cacu tiyamara araba amadokima turafise ngaya ya laboratoire national obuha yaradupimiye isima yacu turimporta bonne difforme turana amakuru yose akenewe yamara ntitwatawe neza iyo ngingo niko yabinsiguriye aransigura ingene vyagenze imvo n'imvano y'ibintu bitahuritse. Rero ingingo yo kuza guhagarika isima ntije mu isoko twe turayitahura naho nyene reka kujya nyene bavuze batware echantion baje gupima bagira analyse yabo muri laboratoire zabo hanyuma inyishu zibonetse ngira bazoshobora turekurira tubandanye commerce kuko n'ubundi n'amafaranga twatwaye muri banke maligne de crédit
zizana inyungu cyo bituremera cyane ububiko ngaha byo sanga bitutwara uburyo butari bukeye ubwo turashimiye iyo ngingo baraje bashaka kugira amanalize hakiri kare mu minsi mike byo dufasha cyane kugira ngo natwe tubandanye dutanga isima na kare murazi yuko aha mu Burundi Bujumbura cyane cyane isima yabaye itakiboneka cyane nkuko urugero rwa kera rero twagomba rero naje kumushimangira ibyo yabwiye aho none naco nababwira nuko murakoze isima iri ngaha ingana gute ibihombo muri kumuragira mu rungana gute isima iri ngaha anye mubona ngaha inyuma nindi iri mu bubiko na matona 600 uruhombo nituraheza kuruharura mugabo uruhombo rero parce que hariho amafrais turi hanga amahera turi ya port y'ububiko darinde mu comptable yaheze kutubiharura neza aca dushikiriza Ego nk'iyo twazanye ubwa mbere iri ku mashantier n'aba engineer barayishima cyane ko ari isima nziza ego atari incident nyine ico kibazo cavutse nabundi ari isima nziza mu bisanzwe kuko nubundi n'ama norme yayo arakwiye mu bisanzwe reka turindire rero izo analyse bagiye kugiria hama turabe inyishu zotanga cyo tubafata ingingo ibereye aho onye cyo declaration procedure nyine yo gusubizwa amahera yacu ku mufurniseri kandi akaza gatora ibintu byo ngaha mu Burundi akabyitwarira akabisanya izo dépenses zose nazikora hanyuma natwe twerekana no muri OBR amakore twatanze hari stock iri avarie barabibona hari PV baca bagira ibyo onye ni ibintu bitahuritse kandi n'igihugu hico kwemera ko umugwiza atunga ahomba kandi ku bintu bigaragara Begiye societe ari ihe Oya, GLC ntabwo ari ngahe Bujumbura bakora muri Congo abantu bita Kabimba na representation bita Kalemi cyo twoko abantu bo muri GLC kugira nabo nyene tuvugane kandi twaramenye yuko bamaze kwemera yuko bagize iyo falsification abantu bakoresha iyi sima benshi batubwira bati ni sima aba bagira isima yindi Dangote canke Buseko canke iki bagomba kugwanya iyo societe ariko twaramenye neza na neza yuko iyo uwafalsifiye muri iyo GLC izo resultat yaremeye arasaba n'ikigongo turashaka nuko ashikana iwacu kugira ngo tugire ico tubahanura